Haleluya. Ijambo rivuga ngo umwanya wo kwiherera n'Imana. Haleluya. Umwanya wo kwiherera n'Imana. Turasoma muri Mariko igice cya 6 kuva kuri 30 gushaka kuri 32. Tubaye mu isi yiruka. Isi yiruka cyane. Kandi isi uko yiruka niko n'abayirimo biruka. Hari n'abariko bariruka batazi igituma biruka. Umuntu umwe yahuye n'uyundi aramubaza, yari mu masaha ya saa 6, aramubaza ati nibiki ko mbona, sinzi ngira yaravuye ruguru, ati ko mbona abantu bose biruka. Umwe aramubwira ati ni midi. Nawe acajanga hariruka. Baramubaza ati nibiki ko wiruka, ati batubwiye ko ikigabo midi giteye. Hari abariko bariruka, isi iriruka. Des fois turiruka tutazi igituma twiruka. Bakubwira ngo time is money. Bose bariko bariruka. Ariko no munsi no kubaza hagati y'ukwiruka no kubanza gutekana imbere y'Imana n'igiki gifite agaciro. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko iturondera muri presence yayo, idushaka mu kubaho kwayo. Ariko isi itubwira ngo uri kutumwanya, kuko isi ishaka inyishu yihuta. Isi ishaka uyibwira ibyihuta. Ikubwira ngo umwanya umaze buri kurasenga abandi bariko barinjiza. Ariko rimwe na rimwe abariko barinjiza bariko binjiza n'umubabaro. Hari umubabaro ukurikirana ivyo bariko barinjizamo, kuko ntibaharonse igishobora kubakomeza no kubaha ivyizigiro bitanyiganyiga. Isi riruka. Rimwe na rimwe abantu benshi turiko turahiganwa. Benshi bari muri performance, l'activisme, ubuhizi, gukora ibintu bitangaje no kuba uri kurakora byinshi. Rimwe na rimwe haragera igihe tukibaza yuko ivyo turiko turakora ari byo bitugize. Tugateba karanga kacu canke identite yacu tukayifatanya, tukayitiranya n'ivyo turiko turakora. Abantu bahindutse the human doing, not human being. Human being nukuvuga ngo bisigura ngo umuntu abaho. To be. Bari bitwigishije. To be nikuvuga iki? Etre ni kubaho. Mu Cyongereza turi the human being. Hama to do nukugira iki? Gukora. Ntitukiri the human being. Benshi basigaye bari human doing. Ni shakurabe mugenzi wawe mubaza uti mbega hajya urinde. Akenshi akubwira iki? Ndumushoferi, ndumuprofesere, ndumusirikare, ndumupolisi. Twafatanije ubuzima bwacu, twafatanije n'ivyo dukora. Ariko sinzi nimba hari abashobora kuvuga nti ndi umwana w'Imana. Si ivyo nkora, ariko ni icondi nagizwe n'Imana. Haleluya. Subira mbariza mugenzi wa turinde. Présente-toi. Twagiye ahantu hamwe, twari mu higanwa, hanyuma baducisha imbere umwe wese ngo yipresente. Turaje imbere turavuga abo turi, turavuga abo twavyaye ingene bangana, turavuga amashuri twihize, turavuga byinshi. Hanyuma duhejeje turagenda turicara. Umuhungu umwe sinzomwibagira arahagarara imbere ya byose abanza kuvuga ngo jewe ndo muntu. Yavuze mu Gifaransa ti jewe ndo muntu afise ukwizera cyane. Ti ndo muntu afise ukwizera mu Mana yaremye ijuru n'isi. Iyo Mana niyo yatanze umwana wayo w'ikinege, uwo yampaye ubugingo budashira. Ico ndi umwana w'Imana. Numvise pastor nguye mu mazi, je naraguye mu mazi. Taburi yonja. Tibasha subira yongirike. Subira ngende kuvuga ni nanje burya bijyavuze niko biri. Isi iri kwiriruka, turiko twiruka gushaka kuba kubera ivyo dukora.
ariko ndashimira Yesu kuko atankunda kubera ivyo nkora, kuko Bibiliya imbwira ngo tukira abanyabyaha yaradupfiriye ku musaraba. Ntibyari bivana n'ivyo nkora. Nico gituma nuno munsi ivyo nkora sivyo nkwiye gushira imbere, ariko icyo nkwiye gushira imbere n'ubucuti dufitaniye n'akaranga mfise muri we. Nico nasanze ndi, nico yakoze gihindura ubugingo bwanje, gihindura ivyo nari uno munsi ndi uyundi. Urinde, présente-toi. Isi iri kwiriruka cyane cyane cyane. Nico gituma na rino jambo turaza kuriganira ngo umwanya wo kwiherera n'Imana. Ndabizi neza eko atari ubuntu bw'Imana, abenshi baza kurijana mu makarne, baza kubijana no mu mutwe, ariko igikuru uko biba mu makarne no mu mitwe niko biba mu bikogwa, nuko tuba mahiherereye mu Mana. Ku munsi wa kane twagize ibihe vyiza cyane, twasenze twongera turaganira ku jambo nk'iri. Ndumva ko noryagura uno munsi. Haleluya. Murongo wa 30. Ariko gice cya 6 murongo wa 30. Nuko za ntumwa zikoranira aho Yesu ari, zimudondera ivyo zakoze vyose. Okay. N'ivyo zigishije. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Abigishwa bakoranye, intumwa zikoranye, zitangura kubwira Yesu. Mumvise bariko bavuga iki? Batangura kumubwira ivyo bakoreshejwe, batangura kumubwira ivyakoretse, batangura kumubwira ati harimo onction, power, hagaragaye power, onction yamanutse n'igitangaza. Na wa wundi twaratuzi ko akekeranya Toma, twabonye yavugishijwe, yari powerful, hari ubushobozi. Nivyo byari mu biganiro byabo, bari fier yukumva yuko hari ibintu byakoretse. Rimwe na rimwe ni vyiza kunezerwa n'ivyo twakoze, ariko ndasubiye kusubiramwo, kenshi abantu bariko baharanira ivyo gusa, bariko birukira ivyo gusa. Rimwe na rimwe hari n'igihe uno munsi abantu dushitse ku rwego rwa Simoni Munyamareba. Muramuzi Simoni Munyamareba? Abona ba Filipo bariko bakoreshwa ibitangaza, basengera umuntu akuzura mpwemu yera, bamuramvye kw'ibiganza. Simoni Munyamareba aravuga ati ntibishoboka, sivyo, ntibibaho. Yegeranya abigishwa arabwira ati ndabahangahe kugira ngo nanje mume iyo power, ndabahangahe kugira ngo nanje mume iyo power. Barahindukira bamubwira ngo iyo power, iyo mahera n'ubuzima bwawe byose biragahona. Kubera iki? Ingabire y'Imana canke ivy'Imana nitubigura igiciro c'amahera, samahera. Ariko muraza kumva iyo biva, ni mu mwanya wo kwiherera n'Imana. Haleluya, ni mu mwanya wo kwiherera n'Imana. Simoni Munyamareba yarazi yuko amenyereye gutanga amahera bamuhado power, onction. Benshi no munsi turi muri course ya onction, asigaye yandusha. Bamwe bariko baremera no kuja kudandaza ubuzima bwabo, abandi baje kuzimu kugira ngo barondere power. Birababaje kuko abenshi ntibarondeye ukunywana n'Imana, ahubwo barondeye ibiva muri yo, barondeye itunga riva muri yo, barondeye ubushobozi bubakiza buva muri yo, barondeye ibiva mu Mana. Nuko tubwira ati, nuko bavuga bati Mana mpa ivyo nshaka, wewe sindagukeneye. Ni kwisi uno munsi iri kwiriruka. Yesu araraba ababigishwa, abona abantu nabo nyene bahava baja muri course yiki power, onction. Uno munsi nabuvuze cyari gitangaza, narambise ibiganza ku bagwayi, ibitangaza birakoreka. Aha ntimunzi ivyo mvuye gukora n'igitangaza, we muramfyinisha, ariko jewe ndi powerful man.
Yesu arabaraba aravuga ati ibyo ari byo byose aba bagabo bagomba badeviye, hari ahantu bagomba baje, nintabagarura hakiri kare karabaye. Identite yabo ihava igarukira ku byo bakora. Nicyo gituma uyundi munsi Yesu yaragerageje arabagarura, arababwira muri Luka igice cy'icumi umurongo wa 17 ushaka 20. Umviriza. Nuko bamwe 70 bagarukana umunezero bati. Yesu yabatumye bagiye bagarukanye umunezero 70 bose. Mwami abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Bwabundi nitwari tuzi yuko ni twebwe dufise izina ryawe, dufise igitangaza. N'abadayimoni bagize iki? Baratwumvira mu izina ryawe. Igihe twasohoka twabonye ibindi tutari tumenyereye. N'abadayimoni baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru akoroka nk'umuravyo. Nivyo hari ubushobozi nabonye. Ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na scorpion. Ego. Nubwo kunesha ubushobozi bw'umwansi bwose. Kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya. Umviriza impanuro ya nyuma. Ariko nimunezerwe nuko izo mpwemu zibumvira, nuko amadayimoni abumvira. Yamara munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Nimunezerwe nuko ibintu bikoreka, ariko munezerwe ko muzwi n'ukora byose. Nimunezerwe nuko amadayimoni abumvira, muhava mukura identite yanyu ku byo amadayimoni avuga. Identite akamere kanyu ico muri nikitangwa na amadayimoni, nikitangwa n'igikorwa, ni jewe ndagitanga. Munezerwe ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Ndashaka kubwira abantu bari hano batarandikisha amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo, murabahombe. Icyazanye Kristo Yesu nugira ngo abari bapfuye baronke ubugingo. Mu kwitanga kwiwe ku musaraba yacunguye abari mu isi bose, ariko ni bande bazocungurwa naho yacunguye bose? Nabizeye izina ryiwe, nabihanye ibyaha byiwe. Andikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Igihe kitaragera ibitabo ngo vyugagwe, imiryango yugagwe, birakeneye kugaruka kuri Kristo. Yakuremeye kuba muri presence yiwe, ntiyakuremeye ngo ube umuntu gusa akora naho wavuga ngo uri umukozi w'Imana utitanditse mu gitabo cy'ubugingo n'ubusa. Icyo yakuremeye no kubana nawe. Ndasubira kubabwira nti icyo Yesu ariko arababwira ngaha si bikogwa. Rimwe na rimwe haraho twumva umenga turi abantu bakomeye cyangwa twemewe n'Imana kubera ikintu cyakoretse. Icyo gishobora kuba ikinyoma cya Satani. Twarumvise ubuheruka yuko Mose yasohoye inkoni ihinduka inzoka. Abanyamareba nabo barabaza ati iyo ni peti, ngo mudukangishe n'inzoka. Umwe wese ngaha arafise iyo power yo gusohora inzoka. Icyo gituma nabo nyine ngo basohora ngo intuze ngo inkoni zabo zihinduka inzoka. Mugabo murazi sweet. Ibyabaye nuko ubushobozi bw'Imana bwamaburusha ubushobozi bw'umugwanizi. Ariko icyo nshaka kuvuga ngaha ni giki? Nimunezerwe nuko amadayimoni abumvira. Nimunezerwe nuko ibikorwa byakoretse, ariko munezerwe na cyane ku bushuti mufitaniye n'Imana, kuba mwaramumenye, kuba mwaramwizeye. Umunsi umwe mu bihe by'agakiza byanje vya mbere, nibaza ko ari umwaka wa mbere, baduhamagara dufise umugabo umwe yaturongora Jean Marie. Hanyuma aduhamagara mu kazu yahora agiriramwo deliverance, asengeramwo abantu amadayimoni agahunga. Natwe niho tugikizwa, turi shoshosho. Hanyuma umuntu yicaye ngaho tuyo turamusengera, amadayimoni atangura gusha. Hanyuma jewe nari iruhande, hagati hari uwundi muntu, iruhande hari uyundi, twari batatu. Jewe ndi ngaha, babiri bari ngaha.
hanyuma umuntu amadayimoni atangura gusha arasha avuga ngo umuntu ngo ufite ubushobozi uwo muntu ngize kuraba agatoki mbona ni jewe ngo hari ubushobozi muri uwo muntu hari ubushobozi mbonye ari jewe buno nyine agatima kaca karahinduka n'abadayimoni babonye yuko ndi powerful abadayimoni yabonye ntangura guhinduka burya umuntu ariko mujye umuntu ntagwa gutyo atangura kugwira hehe kiribiti itangurira indani mu mutima hanyuma kiribite yo hanze ikaza kugaragara mu nyuma uri hafi yanje amadayimoni amaze kuvuga ngo umuntu ngo arakomeye ngo aranyishe acarandaba abona nanje nahindutse mu isura ntanguye kwerekana ko ndi gitangaza acarankubita ngo ntusubire kumwumviriza ndasubira ndaja hasi amadayimoni arakubesha nawe yashaka kuducanishamo kugira ngo yerekane ngo haraba powerful nanje ntangure kubona bagenzi bacu ntibombisa nkasigara jenyene identite ntituyihabwa n'amadayimoni ntituyihabwa n'ivyo tuwo turakora ariko iza kuva mu gihe cyiza cyo kwiherera n'Imana. Haleluya. Abigishwa bati nigitangaza twakoresha ibitangaza n'abandi twaradusuzugura yavuze ubutumwa abagwayi barakira nigitangaza. Umviriza umurongo wa 31 arababwira ati nimuze mwebwe mwenyene ahiherereye mu gahinga muruhuke gatoya kuko hari uruja n'uruza babura n'ingene batamira utwo kurya. Ikintu ngaha nkuramwo nuko Yesu atashize umutima cyane ku maraporo y'ibitangaza byakoretse kuko yari abizi ko byategezwe gukoreka ariko ashaka kuba atahuza yuko naho ivyo bintu byakoretse ndabona hari uruja n'uruza ahantu. Bamwe babwira Yesu abandi bakabwira abariko baraca hirya no hino bati erega naho muri kumurondera Yesu natwe twabonye ko bishoboka uruja n'uruza. Ntimurinde mumugora hajya tuvuye muri mission ibitangaza beje gukoreka nurinde umugora ingo ndakujane mu kazu ndakwereka. Yesu ati attention igikenewe ingo mwebwe nyene ingo tujane ahiherereye mu gahinga. Ingo tujana ahiherereye mu gahinga. Mu Gifaransa bavuga ngo venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Ingo mu gahinga à l'écart dans un lieu désert. Ingo ahiherereye muruhuke. Turakeneye bene data gutahura ngo ubuzima bwacu buhera mu kibanza cyahiherereye bugasubira mu kibanza cyahiherereye bukazohereza mu kibanza cyahiherereye. Haleluya. Niho honyine dukeneye kuba. Reka ndababaze umuntu yaremwe ku munsi wa kangahe? Umunsi wa gatandatu. Inyuma y'ukurema umuntu umunsi ukurikira Imana yaremye iki? Yagize iki? Yararuhutse. Umuntu umunsi we wa mbere wo kubaho yawutanguriye muki? Haleluya. Ni yatanguye umunsi ku wa gatanu Imana ivise programme y'ibyiza kurema umuntu azate mbwira rero mbwira oya Imana aramubwira ati banza urindire wowe uhava winishima yuko ari wabikoze wewe ndaza umunsi nzogutangurirako. Yamutanguriye ku munsi w'indwi umunsi w'akaruhuko. Umuntu aricara aratekana nta programme afise yo gukora ariko afise umwanya uhagije wo kumviriza Imana. Mana ivyo waremye vyose ndi ngaha kugira ngo ndakumvirize. Mbega umpamagara gukora iki? Wipfuza gukora iki? Imana umuntu akavuga ati okay ndabyumvise ibihejeje kumbwira ndabyumvise ngende kubikora. Oya banza utekane umunsi wose urahera turiko turaganira. Ubuzima bw'umwana w'umuntu iyo bubuze uyu mwanya wahiherereye bububusa akora ivyo Imana itagomba.
hari ibyo abura, hari ibyo abura, hari ibyo ananigwa, ntatahura umugambi w'Imana wagutse. Abona icyo agomba gukora gusa, akaba icyo kimukwega, ariko ntabona inyuma y'icyo agomba gukora ibyo Imana ishaka. Umugambi w'Imana wagutse ntuhagaze gusa kuri ka gakorwa nakoze uno munsi, ariko aka gakorwa nkoze uno munsi gahamagara kandi kagahamagara kandi kakanshikana mu bihe bidashira. Icyo niko nakora uno munsi kirafise ingaruka ejo. Ibyo nzokora ejo bifise ingaruka hirya y'ejo. Ivya hirya y'ejo bifise ingaruka hirya y'ejo. Ivya hirya y'ejo bifise ingaruka hirya y'ejo. Ivya hirya y'ejo bifise ingaruka vya hirya y'ejo. Ivyo nkora uno munsi birafise. Rero ivyo ntavyo mbona. Jewe ico mbona ni ikindi ko ndakora uno munsi. Nico gituma nkeneye kuja hiherereye. Oya indi bona vyose, izi vyose, imbwire ivya hirya y'ejo. Haleluya. Bwira mugenza uti ubuzima bwawe butangurira hiherereye. Ubuzima bwawe butangurire ahiherereye. Aleka dans un lieu désert. Ahiherereye mu gahinga. Abahizi bose twumva muri Bibiliya bayi bafise ubuzima bwahiherereye. Mvugende. Hari abariko baravuga Dawidi, mvugende wundi. Mose, mvugende wundi. Eliya, mvugende wundi. Inde. Eliya, inde. Abrahamu, inde. Yesu. Abahizi bose. Haleluya. Abahizi bose muri Bibiliya bari bafise ubuzima bwo kwiherera, bari bafise l'intimité, bari bafise communion, bari bafise imyanya hiherereye. Haleluya. Arababwira ati ingo ahiherereye, venez aleka, ahara kajagari. Waruzi ko ino sirimwa kajagari. Aha abantu barapita. Tubaye mu bantu bapita natwebwe turapita. Mugabo ntidukwiye gutakaza umwanya wo kwiherera. Akenshi uri kurabona bariko barapita, nawe ushaka kugira iki? Gufata ritme yo gupita. Tukibagirwa yuko tudakwiye kugenda au ritme y'isi. Icyo gituma nkunda imwe mu madevise yakanguka ngo gutegura umunsi. Haleluya. Gutegura umunsi. Abandi benshi bazinduka nko kumenga bawinjiyemo bariko barabikora, ariko hari ico batazi. Hari ico batazi baza kuronka, baza kukimenya igihe begereye umuremyi w'ijuru n'isi. Yesu arababwira ati ntimubona ngaha nyene hameze, hari ikintu twahakura, hari ico twahaganirira, hari ico nobabwira ngo mwumve. Hari ababaheruka kera bariko barabahamagara gutiga nani wasanze hariya Iburasirazuba hameze gute. Ibi ni bya bindi tuvuga ngo tugiye ahiherereye, mugabo connection ikagumira mu kaguma bumva ngo titi. Mu izina rya Yesu, amen. Hama rero mana niko ndakubwira. Titi. Narinze ngo ni wa onda afitiye amahera agomanyishuri. Titi. Kandi Imana ndasavye ngo mukore ko wa undi nyene ngani wo mpishuriye ko ari we. Naco twahakura tuko turapita. Turakeneye. Yesu arabwira abigishwa ngo nimwashaka gusenga mugende hayiherereye mu cumba, mwugari icumba canyu. Icumba canyu umwe wese ngara afise icumba, n'ufise aho bararana batanu arafise icumba ciwe. Bamwe bakibaza ngo ivyo nubebwira abantu ushaba iryama nabonyene. Oya, hari icumba cawe cyayiherereye n'umutima wawe. Umutima wawe urashobora kugara ntihinjiremo ivyo arivyo vyose. Amatwi yawe ushobora kugara ntihinjiremo ivyo arivyo vyose. Amaso yawe ushobora kuyahagarika akaraba iyo ushaka. Urafise icumba niwe buzima bwawe.
maze utumire umwami aze aganire nawe mu cyumba cugaye. Ndashobora kuba ari kumwe namwe ariko kandi ni mu cyumba cugaye. Ndashobora kuba ndiko ndaba mu bantu nicaye hano mugabo umwe wese ari mu cyumba ciwe cugaye, ariko araganira n'Imana yiwe, ariko arahabana nayo. Yesu arabwira abigishwa ati aha hantu haco tuhanoba. Umviriza, nituronka n'akanya ko gufungura. Icyumba cyangwa ikibanza cyahiherereye ni kibanza ubwa mbere cyo kuruhukamo, kuruhukiramo, kuruhuka muri presence y'Imana, ariko kandi ni kibanza cyo kwiyevalua, ukwisuzuma. Nibiki maze igihe ndimwo, nibiki Imana uri kurashaka kombamo, nibiki ntari nkwiye kubamo. Imana ikambwira ati nivyo, ariko ndabona muri wewe imbuto yo kwishira hejuru iri kuravyuka. Suzuma, kubera iki kaya kantu wagashizemwo. Oya Mana, nashaka umusosi byari bibishe. Oya, jewe nibandonderero umusosi. Oya Mana, wabonye ko nariko ndafyina gusa. Oya, aho mu kibanza cyahiherereye niho Imana igaruka tubwira ati ariko kandi ndacakeneye kugucorora, ndacakeneye kuguhingura. Hari ivyo nkeneye biva muri wewe. Oh, hallelujah. Ikibanza cyahiherereye naho Imana ituronderera ikadusanga, ariko kandi natwe tuza tuyisanga kugira ngo isubire tugaburire ressources. Yesu arababwira ati aha naho cyo dushobora gutamira. Turashaka kugira iki? Kugira ico dufunguye. Imfungurwa zisigura gusubira kwambikwa, gusubira guhabwa, bishobora gutuma ubandanya urugendo. Cyo gituma Yesu yababwiye ati aha nta nico dushobora kuharonka. Vyukuri ahantu mu kivunga, iyo twiriwe mu bikogwa, tukama mu bikogwa gusa, tugaherera muri ivyo, tudafise umwanya wacu wayiherereye mu kibanza cyahiherereye n'Imana, ntiduronka ingaburo ziza kudukomeza, nituronka ibisubira kudushiramo inguvu. Twama twibaza yuko turi abantu bagahambaye, twama dutegwa tukababara canke tugaca mu bihe bigoye, ukumva wihebuye. Ariko mu kibanza cyahiherereye ndasubira nkumva Imana indongora gusoma. Naja gusoma ijambo ry'Imana nkumva mbwira ati ndi kumwe nawe gushika ku muhero w'isi. Nkumva kandi imbwira muri Zaburi ngo igihumbi bazohindagirika hirya no hino, ariko umugorosi wanje azobandanya. Mu kibanza cyahiherereye aho nacitse intege, numva ijambo ry'Imana risubira kumbwira ngo amaho muzoca mu mazi ntazobarengera, muzoca mu muriro ariko ntimuzosha. Nkumva ngaburiwe kandi intege zimpa kubandanya. Mu kibanza cyahiherereye ndahatumirira umumwe wese, niho ubuzima bwacu bukwiye gutangurira. Umviriza, bamwe mu bahizi bakomeye mwamye murambwira Aburahamu, Imana iramubwira ngo muri mwandike sindasoma, Itanguriro igice cya 12 umurongo wa mbere. Itanguriro igice cya 12 umurongo wa mbere, duce dusimbira ku murongo wa 6 n'uwindwi. Bavuga iki? Umurongo wa mbere Imana ibwira Aburahamu ati va. Atari mu Gifaransa, va mu Gifaransa ni genda, ariko va mu Kirundi ni vayo. So va mu muryango wanyu, va mu bwoko bwanyu, va iwanyu, va muri ya attachment urimwo. Hari abantu bishwe canke baboshwe n'imigango, baboshwe n'amoko, baboshwe n'iyo baturuka, baboshwe n'ivyo bize. Bumva umenga ntibashobora kuja muri ivyo bintu bya guhamagara Yesu no havandira mu bantu kandi no mu intellectuel. Hari n'uwatinya umunsi umwe ati jewe ibintu byo kusengerwa sindabishaka, kuko niba mpamagara ngaho imbere kiya kigabo Yesu bahora bavuga conyinjiramo sinogwa hasi nk'abandi. Abandi baguye hasi kuko cabinjiyemo, nanje sinshaka ko kinyinjiramo. Umva ubwo bwenge bw'aba intellectuel. Va mu biwanyu, sohoka, kuko ngomba nzokwereka iyo ndakujanye. Uyu mugabo n'umugabo wo kwizera byo kuri, yemera gusiga, yemera kuva
mu muryango wiwe aragenda atazi y'Imana imujanye. Umurongo wa gatandatu uca uvuga gute? Umurongo wa gatandatu havuga ngo Aburahamu adwebera ico gihugu ashika ahantu hitwa Ishekemu ku giti cy'umwero ni camore. Ico gihe abanyakanani nibo baba muri ico gihugu. Oveke verset 7. Uhoraho yiyereka Aburahamu aramubarira ati uruvyaro rwawe nzoruha iki gihugu. Aca hubaka igicaniro yubakiye Uhoraho amwiyeretse. Umviriza, amaze kuva akagenda atazi yaroye, hagera igihe hari ahantu yashitse, Imana itangura kumwibwira rero no kumubwira amasezerano mufise ko. Ico gihe yari wenyene ahantu ku musozi, ari wenyene. Ntiyari gushobora kumubwirira muri ririya gugu ry'abantu yaho Imana imuganiriza, hama papa yo kamubwira ati we peti, yategezwa kubanza kuvayo. Hanyuma maze kuvayo, Imana imwisangira aho ku musozi, iramubwira ati rero ndagomba ndakubwire, ndafise plan nini ku buzima bwawe, ndafise plan nini kuri Isirayeli, ariko kandi biciye muri Isirayeli ndafise plan ku mahanga. Ndabona n'abarundi bazoba bicaye mu Kigobe, higa yejo. Ndashaka kukubwira rero ko muri iyo plan wagira ubuntu kunyegereye, ndashaka kuyikumenyesha iki gihugu muzokibamwo. Yasohotse atazi yaroye, ariko Imana imuganiriza amaze kuva, amaze kuja hiherereye, imuha isezerano. ya nimumva mwoca mujayo. Aha numva nanje noca mpagarika, tuja umwe wese ukwiwe niruke mu masengesho. Tuca twinjirayo mu masengesho, niho tubwirwa ivy'Imana. Ndashaka gushingira intahe mwene data Chris, yamye ari wawo ndi mu masengesho. Twebwe turacishamwo bikagorana, ariko we ntiyigeze ahindura. Kuva tukiri imisore yava mu Irohero bwa mbere, ahandi bamaze kwimuka akava mu Kinindo akaza 5h du matin mu Kabondo kugira ngo dusenge ku musozi. Twari dufise akazu twasengeramo kitwa ku musozi, twakita umusozi. 5h wewe aca mu mbwa zirakuga, twebwe twibera mu Kabondo, ni kwibarabara gusa winjira muri ako kazu. Ariko we wakaza avuye 5h. Ndibuka umunsi anyegera akambwira ati sinari bwabe pasteur, ibi bintu biraryoshe birakomeye, ndabona yuko uri kurasenga usohora ijwi. Ni vyiza rero yuko usobananye usohora amajwi, kuko iyo usohoye ijwi n'abandi barategwa intege yuko bagasenga. Sinakubwira umunsi ukurikira nari niteguye gusarara. Yamye ari waho ndi muri ya masengesho iminsi yose. Twebwe birateba biragorana, hamwe tukaza handi ndutuze, ariko handi hari naho mama yamvyura, mama wanje, tukadugana ku musozi tukaza tugasenga. Nkabona umuntu w'umumama, nanje itiro ryangoye. Bene data, mu kibanza cahiherere niho tubwirwa ivy'imyaka tutazi. Ico gituma rimwe na rimwe iyo ndiko ndabona ivy'Imana ikora biciye muri we, ndatahura ko mu kibanza cahiherereye niho Imana iguha amasezerano, niho ikuvyurira, niho igukomereza. Shishikara, bandanya, ubuzima bwacu buhera mu kibanza cabiherereye. Imana iremye umuntu imutangurira kumubwira ati banzuze, tekana ndakubwire. Aburahamu, vayo uze ndakubwire. Mose, uno munsi turabona abahizi bakomeye. Mose igice cya 3 umurongo wa mbere shika kwa 2. Mose kuvayo igice cya 3, Exode igice cya 3 kuva ku murongo wa mbere shika kwa 2. Batubwira iki? Ico gihe Mose yaragira umukuku w'intama za Yetiro sebukwe. Ego. Umuherezi w'Imidiyani aturukiriza umukuku hirya y'ubugaragwa ashika ku musozi w'Imana Horeb. Ego.
umumarayika w'uhoraho amubonekera mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka c'amahwa aritegereza abona ico gisaka cakamo umuriro ariko nticatemuka. Mose amaze kuva aho yakuriye, aho yigishirijwe les sciences zikomeye muri Egiputa, aho yumva kumenga n'umuscientifique renommé, icyo gihe yategurwa nk'ushobora gusubirira Farao. Yari yarigishijwe de la guerre, intambara. Yari yarigishijwe les sciences zikomeye zari muri Egiputa, ariko Imana imukura aho hantu, imujyana ku musozi, imujyana kuragira. Yiga kuragira intama, akikwaragira intama za sebukwe, arahiherereye. Imana imusangaho, Imana imusanzaho, iramuganiriza, iramubwira ati haleluya, urabona ivyo mbona? Nawe ati ivyo mbona kumenga ntivyumvikana. Mbega urabona ivyo mbona? Ivyo ndiko ndakora urabibona? Araza araraba, abona igisaka caka umuriro muga kidatemuka. Ibintu birancanze, na science nize ndazunguriwe. Hari igihe bishika yuko twemera tuti Imana ndadugije amaboko, science yanje ntakikora, science yanje ntakikora. Nashanda babwire uno munsi hari ivyo bariko barakubwira yuko ugwaye cancer iri kuri stade ya 4, niko bavuga. Ariko hari igihe Imana ishobora kukwereka ati cancer ni iki kuri jewe, ndahindukiza ubwenge bw'abanyabwenge, nta kidashoboka. Bamwe baravuga ngo hariho ibintu wovuga ariko hari n'ibindi utovuga, ariko Imana yacu ni confusinga, irahusha canke iracurika ubwenge bw'abanyabwenge. Beto bashobora kuvuga tuti Imana turakwizera, Imana turakwizera, turakwizera, turakwizera hejuru y'ubwenge bw'abanyabwenge. Ubwenge bw'abanyabwenge buri munsi y'ubwenge bwawe. Haleluya. Mose aregera, Imana itangura kumubwira ico yamuhamagariye, ico yifuza ko akora, yuko biciye muri we hariyo Isirayeli igiye kubohoka. Isirayeli iri muri Egiputa bamaze imyaka 400 barira, amaborogo yabo yaduza nshikira mu matwi. Mose, ko wanyegereye ngomba ncishe muri wewe nyene, ndakubwire yuko hari ibintu bishobora gukoreka abana b'abantu bashobora kwibaza. Ahiherereye twaronkera amabanga y'Imana. Mose ndamubona kandi muri Exode 34 kuvayo 34 kuva ku murongo wa 29 ashika 30 bashobora kuhandika. Naho nyene ku musozi Siyoni, Mose amanuka uwo musozi Siyoni, afise mu minwe vya bisate vyose, afise mu minwe amabwirizwa yose, ya mabwirizwa 10 akuye ku musozi Siyoni. Kandi aho yamanuka uwo musozi ni yarazi yuko mu maso hiwe haca ibibatsi, kubw'uwo bahora bikebukana. Umviriza akantu ntimwakumvise, ndagusavye ngo ako kantu kanyuma. Ntiyarazi ko mu maso yiwe haca ibibatsi, umviriza, kubw'uwo bahora bakebukana. Yasohotse avuye ku musozi, amaze iminsi 40 ariko aganira n'Imana. Imana imuha ivyo agiye kubwira Isirayeli. Amaze kumanuka hari akajambo kanyohera ngo ntiyamenya ko mu maso yiwe hagira iki, haca ibibatsi. Kubera iki? Yisize poudre. Ngira poudre yarafise. Kubera iki? Kubw'uwo bari bamaze igihe bikebukanya. Nico gituma iyo umaze igihe wikebukanya nawe hari ikintu gihinduka, Haleluya. Nico gituma uzosanga hari abantu bavuga ngo yo ujya mu natugwira neza ga yemwe, yo kiri sympathique. Ariko kera bahora bavuga ngo wavuga iki? Haleluya. Icyahinduye ibihe n'igiki cyahinduye ibintu. Ndashaka kumva n'igiki cyahinduye ibintu.
umwanya yamaze yikebukanya nawe n'uw'igiciro bene data, n'uw'igiciro. Naho wowe ufise utugufa bavuga ngo kari sympathique, bavuga ngo kasiza amavuta, yo numva nogumana nawe, numva iyo ariko aravuga noguma numviriza. Kubera iki? Kubera ibihe by'uwo yikebukanye nawe. Haleluya. Ikibanza cayiherereye, Mose aramanuka, abantu baramuraba bavuga bati turamenetse amaso, batangura nawe atangura kwambara ikintu gifuka mu maso kuko abantu batashobora kumuraba. Ibi bene data sinone ndavuga ko bizoza guhindura ubu bwirabure mfise, oya nkuma nirabura, ariko gihindura ukonsa spirituellement mu buryo bw'impemu. Ibihe mbana nawe, umwanya wo kwiherera n'Imana, umwanya waho ntekana, igasubira ikansuzuma, ikancaca, ikangorora, nanje nkihana, nanje nkayibwira nti mabarira, ariko kandi hasi mbona iyonca nayo ikamishurire vya hirya y'ejo. Aho niho ngenda nambikwa, sigwa. Kino gihe hariho marketing y'amaproduit agutuma usa neza cyane, ama makeup y'ubwoko butandukanye. Ndiko ndaraba rimwe na rimwe hariho ngwa ku bantu bariko barisiga, nkarindira ryaraheza nkabura. Ashira ko kushe ya mbere, agashira ko niya kabiri, agashira ko niya gatatu, agashira ko niya kane. Mana yanje, ahejeje akajasura agashira ko ingohe, yaheza gushira ko ingohe agashira ko nikindi. Ibyo byose ayo masaha yose bari kugira ngo ushobore gusayangana gutyo, gukayangana gutyo. Iyoba umwanya tumara turiko turashaka gutegura visage yacu, ari uwo mwanya tumara turiko turastunganya imitima yacu, Mana ncorora. Davidi ndaza kumuvugako. Dawidi yaravuze ngo Mana ncaca, usuzuma, umenye, uranzigama n'ivyuka ryanje. Ni nkuko ariko aravuga ngo Mana ncorora, shirako makeup yo mu mpemu, iyo ntuma nshobora gukayangana imbere y'inyonga zawe. Haleluya. Mose, abantu baravuga bati ntidushobora kumva, ntidushobora kumubona, ariko yakayangana kubera umwanya yamaranye n'Imana. Dawidi Samuel says, Samuel wa mbere igice cya 16 umurongo wa 11 hamwe n'umurongo wa 19 hamwe n'umurongo wa 23. Badusomere gato. Maze Samuel abaza Isaya ati, mbega abana bawe bose nabo? Aramwishura ati, hasigaye umuhererezi. Arekame gasigaye, ariko rero ari kuragira intama. Nuko Samuel aramubarira ati, tuma uwuja kumuhamagara kuko tutari bwicare ngo turye atarazi. Umuherezi, Eri se wa Dawidi apresenta abahungu biwe bose bibijeya, abandi bize, abandi bazi ku rugamba ingene bigenda, arabereka umuhanuzi Samuel, ariko bose nta numwe yatowe n'Imana. Samuel arabaza se wa Dawidi ati, none abana bawe naba? Vyo none Imana yoba yambeshe ko yandungitse ngaha gusiga amavuta uzoba umwami, hama nkaba numva mu mpwemu nta numwe mubonyeretse. None bo ari abana bawe araba? Nabo carakanguka ati kandi yari yavyibagiye, hari agahungu kanyuma kari hehe? Wakibagiye? Ndakunda kukibagira kuko kamara igihe kinini kari mu ishamba, karahiherereye, kagiye kuragira. Samuel ati, nituva ngaha nta n'ikindi dukora, kariya nyene karahiherere katabanje kuza. Ndashaka kubwiza ukuri, igihe urahiherereye hariho imigambi, hariho abashobora kukwibagira,
ariko kandi hariho n'imigambi yindi Imana itegura kugukura hariya hatabona ikuzana habona. Benshi bariko bata umwanya bavuga ngo kwereka atawunyibuka ntawunyibuka, kandi abiwacu dufise abantu bakomakomeye, bamwe bakora muri presidence, abandi barazinanye n'umutegetsi kanaka. Mugabo raba imyaka maze ngaha, haheze imyaka 5 mpejeje ndacara umushomeri. Abenshi bariko baridoga, ariko Dawidi ntiyari mu mwanya wo kwidoga. Reka ndababwire programme ya hariya yarari. Programme yiyo yarari, wambwira uti wayimenye gute? Ndayimenya avuyeyo. Niho menya ivyo ariko arakora hariya. Hariya yari mu biki? Hariya yari afise gitari ciwe ariko arahimbaza Imana. Yarahimbaza Imana. Niho yanditse za Zaburi muhora musoma ngo uhora niwe mwungere wanje sinzokena. Yatawe ntawe umwibuka, mugabo we wariko avuga ngo sinzokena. Amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, aremesha umutima wanje. Haleluya! Ntawe umuzi, ntawe amwibutse, ariko ari connected n'Imana. Ari connected n'Imana. Uko guhimbaza kwamutuma kumwongera izindi nguvu n'inkomezi. Ico bikubwira ko yari yambaye inguvu n'inkomezi, wobaza indubu, wobaza intambwe ayo zahaboneye n'agahungu gato katawe, muga katatawe n'Imana, kazi guhimbaza. Indirimbo ziwe zari zisize ku buryo bamumenya. Baragenda barabwira umwami Sawuli, rimwe na rimwe yahora ategwa n'impwemu mbi. Muraza kubisoma, n'umwanya ni muto. Yahora ategwa n'impwemu mbi. Baravuga bati, ewe Dawidi, bambi Sawuli, hari agahungu kazi kuririmba, wogahamagara kakakuririmbira, hari ikintu cokoreka. Sawuli ati, fakuzana n'ahandi ho ndahwereye. Igi impwemu mbi ziramaze, zametufe ziriko ziranyica, none ngume ngaha ngo gahamagare. Baragahamagara, kava mu ishamba, ntikaca muhira, karuhukira hehe? Pale. Wa muntu atari ko aridoga, atarabayeho ubuzima bwo kwidodomba, igihe gikwiye gishitse akugwa mu ishamba, aratwagwa afise igikoresho citwa connection yiwe n'Imana. Afise n'igikoresho citwa igitari. Yicaye iruhande ya Sawuli, yakoresheje ya manote nyene muzi, yitwa do re mi fa so la si. Mugabo ntiyaririmba gutyo, ntiyanavuza gutyo. Cedric ni petit joueur, wewe yarasize. Kubera iki? Ya note nyene do ayifatanije na re, vyahinduka inote yo mwijuru. Amadayimoni ari muri Sawuli akamujugumiza, ati ntibishoboka ko tuguma hafi yako gahungu. Aho gahungu karaduturiye, kabwire kanume. Ariko Sawuli akumva araryohewe, impwemu mbi ngo zaramusiga akanya gato. Dawidi agenda zigara zigaruka. Wibaza ko warugiye wewe nahuja, nimba utari connected turakujamo. Haleluya! Dawidi atwereka ubuzima bukora ku mutima w'Imana, ku buryo n'Imana yavuze ngo ndanezerewe, nta muntu afise umutima nk'uwo nkunda nka Dawidi. Kubera iki? Kuko yari umuntu avuga ngo naranezerewe igihe bambwira ngo nze mu ngoro y'Uhoraho. Yarazi neza ngo nanje nzokwibera, amazaburi yibaheza ngo nanje nzokwibera mu ngoro y'Uhoraho imyaka yo kubaho kwanje kose. Yaraza ategerezwa kuba, yaraza akwiye kuba
Dawidi. Mvuge nde? Hari umuntu wa nyuma ngomba mvuge. Umuremyi w'ijuru n'isi, umucunguzi wacu, Kristo Yesu. Kristo Yesu yarazi iki kintu cy'umwanya wo kuba ahiherereye, kandi niwe tugwiye gufatira ku icitegererezo. Yesu, Luka igice cya 4 umurongo wa mbere batwereka ngo, Luka igice cya 4 umurongo wa mbere havuga ngo Yesu yuzuzwa mpwemu yera, ava kuri Yorodani agendeshwa mu bugaragwa na mpwemu. Umviriza, amarayo iminsi 40. ahejeje kubatizwa, none randevu yiwe ya mbere niye? Avuye mu mazi, ari fresh. Harabahora bava mu mazi bavuga ngo yo nunkoreko ngo ndera. Yesu rero avuye mu mazi, ariko randevu yiwe ya mbere niyihe? Ajanywe nande? Amujanye hahandi yahiherereye mu bugaragwa. Nico gituma, iki gituma ashaka kuvuhera nganje kuvuga nti ministeri ya mbere Yesu yayitanguriye he? Ahiherereye. Umunsi we wa mbere wa ministeri harahiherereye. Abenshi turibagira yuko igikorwa gihera ahiherereye. Si ministeri gusa yahereye ahiherereye, ariko turabona kandi no mu bugingo bwiwe agomba guhitamwa abigishwa biwe. Luka igice cya 6 umurongo wa 12 gushika kuri 13. Luc 6 12 à 13. Luc 6 12 à 13 bavuga ngo muri iyo minsi avayo aja ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa biwe, atoranyamwo 12 abita intumwa. Imbere yo guhitamwa abigishwa yabanje iki? Yakesheje ijoro ryose ariko arasenga. No mubaza ni nawe urakavya? Ndi mu mubiri no mubaza nawe urakavya? Rero ni wari uzi yuko ari bajyanye nutegezwa guhitamo, hari ibindi we wari ukeneye, ariko yarakeneye uburongozi buva ku Mana, kuko yari yambaye mubiri. Yarategwa n'ivyiyumviro byo ashobora kwiyumvira ngo uyu unyi sinomushiramo no shiramo uyundi. Bene data, imbere yacu hari amashwa agoye. Imbere yacu hari amashwa agoye. Mu buzima twama tugenda uno munsi tugendera mu mashwa ku munsi ku munsi. Nikimenyamenya kugira uze ngaha wagize iki? Wahisemo kuza ngaha, kuko ku isi yose si saha bakoraniye. Wahisemo yanshwa. Urugo urimo nuko wahisemo. Akazi urimo suko bagufashe ku nguvu, ariko warahisemo. Turi imbere yacu hari ibintu byinshi biduhamagara guhitamo, ariko ikibabaje nuko twibaza ngo ku buhinga bwacu na experience turashobora guhitamo. Ariko Yesu atwereka ngo n'imbere yuko ahitamo abazobana nawe iyi myaka 3 yakesheje ijoro ariko arasenga. Nimba Yesu yarabikoze, jewe kubera iki nifatira ingingo uko nigombeye? Kubera iki mbayeho uko nishakiye? Kubera iki ntafite umwanya wo kuza imbere y'Imana? Mana ndongora, sinishifuza guhusha, sinifuza kuba mu vitagomba. Rongora intambuko zanje Mana, ugurura amaso yanje menye igikwiye kuba. Ivyo Yesu yaraye arabisengera. Kubera iki? Yarazi ko muri bajya abantu 12 hari abandi amajana bazoba bakoraniye mu Kigobe. Biciye muri abo bantu 12, kandi yarazi yuko biciye muri bajya 12 na babandi amajana bazoba bakoraniye mu Kigobe hari abandi ibihumbi bari inyuma yabo. Waruzi ko inyuma yawe hari abantu ibihumbi, inyuma yawe hari abandi ibihumbi. Kenshi nagerageje kurondera kuja hanze kubayo. Rimwe na rimwe narakoze n'ikintu umengane cy'ubusazi. Mwene data ahora kibabwira. Nzunguruka ambassade ya Etats-Unis ndi muri silence. Gihome cya Yeriko kira bomo ku munsi umwe. Twari babiri turazunguruka muri silence. Amakamera yatubona ntacyo bidutwaye.
eske ndahindura umugambi w'Imana? Igihome cyaranse kumanuka. Uwo twari kumwe uno munsi ariyo, ariko nanje byaranse. Mu nyuma navuze ni Mana ndagushima. Kumbure iyo nari kuja hariya sinari kuronka abo ushobora gutera intege nka mwebwe. Umugambi w'Imana urarengeye ko dushobora kubibaza. Yesu ariko arasengera abazohitamo, ntiyabona bajya 12. Yabona abantu ibihumbi, yabona abantu amamiliyoni bazokumva ubutumwa bwiza biciye muri bajya. Nicyo gituma ategeza gufata umwanya uhagije wo kudahusha, ukwiherera n'Imana ngo imuhishurire igikwiye abaricabamo. Haleluya, haleluya. Hari umugambi w'Imana inyuma y'ivyo ugomba guhitamo. Egera Imana, injira mu kibanza cyahiherereye ikumenyeshe. Umviriza, mu vyerekeye ministere yiwe naho ahantu naho nyine twarasubiyemo kuwa 4 tuhasubiremo. Mariko igice ca mbere hera kuri 25 umanuke ugira unyarutsa gushika kuri verset 37. Mwumvirize. Yesu aramuzibagiza ati hora. Azibagiza umuntu daimoni yari kwiravuga ati hora, muvemo. Iyo mpwemu ihimanya iramujegeza, irasemerera ivuga n'ijwi rirenga imuvamwo. Bose baratangara bituma babazanya bati mbega ibi nibiki? Nukwigisha gushasha kuzuye ububasha. Mbega n'izindi nyigisho zije. Ategeka n'impwemu zihumanye nazo zikamwumvira. N'impwemu mbi ziramwumvira. Inkuru yiwikwira intara yose y'igalilaya. Bavuye mu isinagogi, baca bajana na Yakobo na Yohana mu nzu kwa Simoni na Andereya. Kandi nabuko ya Simoni yaragwaye afashwe n'inyonko, baca bamubarira ivyiwe. Yesu araza amufata ukuboko aramuvyura, inyonko irakira, acara bazimana. Ku kagoroba ku kirengazuba bamuzanira abagwaye bose n'abinjiwemwo n'abadayimoni. Igisagara cyose gikoranira ku irembo. Uwo mugoroba bose bari bakoraniye iwe. Akiza benshi bari bagwaye indwara zitandukanye. Asenda abadayimoni benshi. Ntiyakundira abo badayimoni ko bavuga kuko bari bamuzi. Umviriza 35. Mwijoro rishira ubuca aravyuka, mu gatondo ka kare arasohoka aja mu gahinga asengerayo. Aja dans le lieu secret arasengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira. Bamubonye baramubwira bati bose bariko barakurondera. Arabishura ati tuja handi mu bisagara biri hafi naho nyene nigishe kuko arico canzanye. Yesu ngo yariko aramenyekana cyane, ibitangaza biriko birakoreka. Hari abaraye ngaho barindiriye yuko kumbure mu gatondo tuzinduka tumubwira asubira kiza abagwaye. Ari busy, honome iriko iraduga, ariko aramenyekana cyane. Mugabe kindyohera nuko atahinduye programme yiwe. Mu gatondo sinzi nimba bose bari basinziriye, ngo aravyuka araja hiherereye, aja gusenga no kwinginga Imana. Ngo abigishwa baramurondera baramubwira ati urihe? We nubona ko akazi gashushe, akazi garashushe, abantu bariko barakurondera bakeneye gukira, nawe uri kuri inyegeza. Ntiyari ko ari inyegeza, yarazi iyo biva, yari ko arondera kubaho biva. Bene data, ikintu kirakomeye. Benshi iyo tuguwe ko n'akantu kakatukundira, canke ibintu bikadukundira, canke ibintu tukabironka, canke abantu bakatumenya, dusigara tugendera mu kirere. Programme zacu ziba ziri busy n'abantu. Ntitukiri busy no kubanza guhera kukubonana n'umuremyi w'ijuru n'isi. Ariko Yesu atwereka akaroro keza yuko kira mu gitondo no ku mugoroba yarara ku musozi ariko arasenga. Mu gatondo yazinduka ariko arasenga kuko yarazi yuko iyo biva niho akeneye gusubira.
ahiherereye. Nicyo gituma umunsi umwe umugore agwaye ubutinyanka amaze imyaka agwaye araza aribwira ati ninakora no ku mpuzu yiwe hari ikintu gikoreka. Kandi by'ukuri ikitwereka yuko hari cyakoretse, hari ubushobozi bwamuvuyemo. Yaravuze ngo hari umuntu ankozeko. Abantu bati nibiki byabaye? Ati numvise ubushobozi bumvamo. Nimba Yesu mu byo yakora hari ubushobozi ya depansa, kubera iki twebwe two kwigira ibihangange? Nashaka kukubwira ngo uko ugenda buri munsi uhura n'umuntu akubita shida. Iyo shida n'ubushobozi bukuvuyemo. Uhura n'umuntu akagutuka mwibarabara ho arakubwira ati wewe umuntu tuzinaniye he amoye iki? Naravye neza nanje shangira ngo nawe ubushobozi ndiko ndapungukirwa, ngenda mpungukirwa, ariko ico nkeneye nuko ntahura ngo buri munsi ndakeneye kwiconnecta n'Imana. Shengero ry'Imana, kubera umwanya twagomba turangize. Umurongo wa nyuma utwereka ngo baca barahaguruka baragenda. Zaburi 91 mu murongo wa mbere, uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama mu gitutu cishobora byose. Esaya 50 umurongo wa 15 ngo ni mu kugaruka, le retour à Dieu, le repos, que sera votre salut. Le calme et la confiance, que sera votre force. Ni mu kugarukira Imana, mu kwigaruka no gutekana, muzoronka agakiza, mukambikwa n'inkomezi. Turashobora guhaguruka tugasenga Imana. Muri wewe niho ndukira, ahandi hose no muruho, ahandi hose no muruho. Haleluya. Ndagutumira ngo usenge Imana, uyibwira uti Imana ndashaka kuba muri wewe, ndashaka kubana nawe. Ma kudasuzugura ibihe byiza byo kuba yiherereye muri wewe. Vyura yanzara n'inyota iri kwirahera, ngira umwanya woko ntangura umunsi nuko mbi imbere yawe, nuko ndondera inyonga zawe uko bukeye uko bwije. Uri mu bwigobeko bw'isumba byose azohora mu gitutu cishobora byose. Ndabwira uhoraho ngo niwe buhungiro bwanje, ntaco nzoba. Dusenge. Mwami Imana, tuje imbere inyonga zawe, turagushima kano gatondo kutukwibukije, uduhamagariye gutahura ikibanza dukwiye kubamo. Haleluya. Kenshi turasuzugura, dutwagwa n'ibihe, dutwagwa n'ibikogwa, twiyerekana, tuvuga ibyo dukora, ariko Mana turashaka gusubira kugaruka muri wewe no muri presence yawe, niho twifuza kuba. Ndasenge y'ishengero ryawe Mana, ndasenge y'ubwoko bwawe, wowe wese yumvise rino jambo ugenda uvyure mu mutima wiwe inzara n'inyota yo kurondera, inzara n'inyota yo gusenga. Mana, mu masaha 28 dufise, umwe wese agira ibihe byiwe byo kwiherera nawe. Mana, turinde kumviriza gusa ataco dushira mu ngiro, ariko dushoboze gushira mu ngiro ibyo twumvise. Mana, turatuye kugira neza kwawe muri ino ndwi, uzubane natwe, umugisha uduherekeze, ukubaho kwawe kubane natwe. Mana, ndasengeye n'abagwaye, ubaho gukira, ubagenderere iyo bariko barakurondera ahiherereye, ubiyishurire, ubaremeshe, ubibutse ko hari igihe cyo kwibukwa no kugirirwa neza nawe.
urakoze muri ino ndwi turayikweretse kandi twizigira kugira neza kwawe mu izina rya Yesu dusenze tuti amen. Haleluya.